ngo ndahatswe ngo izo nkozi ivuze ngo bari bamfukamitse ngo hamwe ku kabare ngo haje sisubirayo ninaje sisubirayo tuca turagugumwa yo Yesu ashimwe haca haba umubanyi nyaguheza girwa kaja mwijuru mbere n'ibyaha yoba yarakoze bigasiribangwa n'ugo rukundo yagize aca aratubwira ati jama ati we twarakuranye kuko urumva ko yavuye ikarutse ari umwana muto kubw'ubupfuvyi aca kurira aho hantu ati twarakuranye turarukana none ntiwora ruraberabera n'umugore n'abana ati ngo ndaguha agakoni naho ari gatoyi turagenda turagatunanywa nyagakoni duca tuhamara umwaka wose tuba muri nyagakoni karagakoni gatoyi iki agakoni ngira ntibocumva abantu benshi bariko baratwumviriza nukuvuga n'akazu umuntu ashobora kubaka kugira azaratekamwe ivyo kurya igihe abonye inzu nkurabamwo atoyishiramwe imyotsi niko yaduhebeye rero umwaka wose twabubaye muri ako gakoni ico nkundira Imana integuro yayo ni nziza Imana icica muri uwo muntu ati yamara rero jama ikaruzi haguma intambara urumva ibi byose biguma bivuga intambara mu gihugu nihatekanye mu iwanyi karuzi naho aturumva birarenze ati reka ndakwereka akantu ujamo ngurira ushinge mwinzu mubemwo ikaruzi uzosubire yubonye amahoro yo Yesu ashimwe Imana ntangura kuyibona ntangura kuronka ako kabanza gatoyi naho kari gato ndavuga rero tugira turonka inzu yiwacu gamana yanje yo ati mugabo jama nte ategome atayuzoburose yose uzozurampa yo ubuzima rero twari tubaye mu kugira turye nari ntunzwe no kuja mu masoko yo ndibuka igihe kimwe naragiye mu isoko y'ahantu bitare subiye inyuma gatoyi petse umwana w'imyaka 2 iburamwe amezi ayo mashu ndayarangura ku bwinshi kuko ndayabonye ku kabeyi gato ndayarangura abantu 3 ngire ndayapakira mu mufuko uwo mufuko ndawuhagarika ungera ha ku mabere uvuye hasi none mpetse uwo mwana nako n'urugendo rw'amasaha hafi 3 wikoreye ngenda n'amaguru ntimumva ko kwari ukwiyica narikoreye ngo ngire nazikorewe n'abantu 3 ndagenda zimaze ku mutwe iminota 20 mu gutura hasi natuye uko nyene ntangura gusenga ntimana ni wewe bahora bavuga yuko ari utuma umuntu apfa ni uhora uraba abantu babayeho neza bakaba ari buhamagara twebwe abagorwa tubayeho nabi ukatureka n'Imana hamwe wonyakirira hanyene ni zinoshu zitaranyicurwa gashinyaguro ntiwobukoze aho numva hamugikiriza umenga haratabutse wa mwana mu mugongo nkumva nawe kweri aguma yinanura ngo ashaka kuja hasi uraza umwana atambuka numubohera mu mugongo ngo agukundire Yesu ashimwe iyo Mana yanje aho hantu ntiyahanyiciye ntangura kugarukana agatima nti none hoho mbega yoca impamagara ubunyene ngacamfa uyu mwana wanje yotogwa nande ko atana karanga muntu ngendana ngo bamenye bati uyu muntu yari umunyagiheta subira gusaba imbabazi ntese Mana uwo muntu antwaza zinoshu ndamubura ariko cyo nshimira Imana yaranteruye buke bukumenga impaye abantu bantwaza mwizosi ibashira hamwe izosi ndagenda izo shusi no haruri turo nazituye kugira nduhuke ngira kararenze nka 200 Yesu ashimwe mbona ndashitse aho kumuhana no kuvuga ubwo buzima nibwo narimbayemo kandi bukiye naca ndazijana igitega zava mu isoko zigasubira mu yindi kandi zikagendera ha kugatwe wo havumbaza uti none umugabo wawe wewe ntaco yagufasha umugabo nawe yambwira ati nanje ngiye mu tundi turaka two kubumba amategura tuze guhuriza hamwe muri rusange uwo mugabo ico gihe ntiyamfashe nabi ngwa ry'umutima twarabanyuko mugabo atamasezerano dufitaniye ngomba nshikirero ku ntahenya mukuru abariko baraturera mwihangane
kuko iyo uri kuravuga ibyakubabaje hari bimwe ucurika ibindi ukabicurura. Harageze igihe cyo kibanza c'inzu twakirose, amatafari y'inzu tuyabumbira turi umugabo n'umugore, haca haba umukozi w'Imana, Imana imumpera umugisha, yitwa Cishahayo Floriye. Aca aratubwira ati yamara ndabona muragowe, je nanje ndakenye naco ndabafashisha, ati muga ndafise umwuga Imana yampaye, ati w'ubufundi, ati utwo dutafari ko mudufyatuye nanje ndabemereye nzobubakira iyo nzu ndayimanike, murose udusakazo ndatubasakarire isige mwinjiye. Aca bikora uko, Imana imumpera umugisha. Nyakubahwa tumaze kuronka iyo nzu yari ivyumba 2. Handi yaje muri twa turaka wa mugabo yahavuye aronka uwundi muntu amubwira ati burya sana udufaranga dukeyi ducanga ibumba turirangure, nzoguha ibiti tuzoturiza ayo mategura. Imana urumva ko ifise inzira nyinshi. Uwo mutama wanje acara mu udufaranga 3,000 baca baragura ibumba bararifyatura. Inkwi urumva ko yazimwemereye we yari afise igikumbu c'ibiti. Abantu babona twubaka batazi ibiti sakazi yo bizopfa, baza babona dushize kwa mategura mashasha. Iri gico gihe yari imari babona tusakaje amategura, yo akapfura kaguye kudutegura dushasha, nkumva ntewe Yesu urakora. Nditavuye muri kagakoni gatoyi muga kaca nibuka muga kajya gakoni umenye yuko ariko kagushikirije yinzu. Hama wa mugabo Shetani icarera iramutangura sawa sawa, ati madamu nisabwe, aturabona ko turosa akazu tubamo, ntego Imana ishimwe, ati ubu rero ngira nje Bujumbura, ntegome, ati ndose amahera tuzoza turagura ikivi cy'ubwatsi, ati uzurarima nanje nze ndaje Bujumbura, ati tubeho, ntego mutama ntangorane. Yaramanutse nyakubahwa aje Bujumbura. Mu minsi ya mbere nkabona utuvuta tundungikiye, nkabona dufaranga dukeya tundungikiye. Shetani acaramuzanira agakobwa kakayaya, yemwe kagufinya ahubwo riho wo havumbaza uti ngira ngo yagusumbye ubwiza. Kagufinya wabana naje sindi muremure ngira urabibona, kagufinya. Harageze igihe ngenda ndamusagiriza nsanga kangira hakurutugu, ako gakobwa cagatwatsinda, yemwe yagahenze ngo n'umusore abura kuvugisha ukuri ati je ndi n'umugore n'abana. Kwico gihe nari mfise abana 3. Ako gakobwa basha gahembwe ku kazi kagaca kayamuzanira, gahembwe iyo gakora kagaca kamuzanira. Baramenyerana ahava gatwatsinda ku kazi, baca baramwirukana. Bamaze kubona indi kutse karamuzanira, terega jama menya nkushira nesi yiwawe. Ico namushimiye uwo mugabo cenda kivuga uko kweri, kuko bariko baratwumviriza. Hari igihe bugira bati uwo mugore nikijuju, kubona yaciye ashima kuko uwo mugore atamwangaje canke ngo amwihakane. Naramushimiye kuko iyo nda atayihakanye, yaciye amupangira inzu. Je nanje rero muhira nyabomba gaca karugara, nta kintu nasubiriye kubona. Andungikiye ndi muri nyatwana 3, ndi muri nyagapraseri, ataho ndimi nyuma ntajayo nepfo, ntajayo ibigori nyuma vyeze nkabibona gutyo nyene ntari buce. Ya mizigo nikorera bwa buruhe nagira bwaranyibitsemwo, buca buramvyuka ncangwara malaria imyaka 3. Ndabura uzingo, ndamererwa nabi, umushatsi urabenja, ntangazwa n'ingene ubu ari nsinga. Urabona ko ubu umenga nibitsinga. Ico gihe warabenje urashinga, nyene amatama aravyimba. Muri iyo myaka 3 ndagira ingorane muri utwo twana 3. Nukuri Imana rugira vyose yaca mu bantu, nibo banzanira utwo kurya. Na wa muntu Floriye be n'umudamu wiwe batwubakira kakazu, nibo batuzanira utwo kurya. Aho ndyamye ku musego bahanyatwana, jeho nta nivyo nari mbabaye, ndabura utsingo. Ico nkundira Imana rero, harageze igihe Imana irandaba
muri iyo myaka 3 maze ndi ku musego ikiravuga iti bwo rero sira kujya mugabo yagucishije ku wundi mugore akakubenga no kuvuga akaguheba ngomba ndaguteragire kw'izindi nyama wa mushatsi warubenje ndawuhindure no kuvuga umere nk'uko mubona mbona ndatanguye uturaso mu ntoki mbona turatanguye kuza mbona numva ndatanguye kumva noja ku rusengero nukuvuga kubijanye n'ivy'agakiza nari narakijijwe ico gihe kuko nari namukurikiye iyo yagiye gusengera ivyo byose naho vyamubaye ko yari yakijijwe shetani ntikanga umuntu akijijwe uwo bakijijwe ntaze yijajare shetani imbere inyinyurana n'urya muntu abonye umenga arayicitse rero nukuri mbona Imana ingiriye neza mbona Imana irasubira yanteye kw'izindi nyama niravye mu cirori mbona ya matama arasubiriye kuzarahoka kugeza ubu murabona abariko baraturorera ko atamatama mvyimvye Yesu nashimwe hanyuma hamwe n'ivyo rero mbonye nsigaye je nyene umugabo urumva yagize uwundi mugore gihe kimwe araduga arampenda ngo burya rero mama Nadine ntisabwe ngo musaza we yantumye ngo ako kana umwana agira kabiri ngo yamuntumye ngo aje kumuramutsa nivyo ngo kandi yavuze ngo utamumuhaye muca mucana nawe musaza nje afise ikibazo afise umugore w'ingumba atavyara ni ntuntu ni musaza nje yagize intuntu nta kundi mujane ntimugabo ntuzoca umugarukana n'ukuri ntazagora ntirabona aracari muto yari afise imyaka 4 kumba mushiriye wa mugore nanje atavyonzi Imana dufashe uwo mwana kugira ndamuronke vyabaye birebire shetani nawe nyambari shetani ifata umwana w'imfura w'umuhungu ntiyagwaye imisi mikeyi acarapfa ariwe yahora ndemesha ati mama papa naho yadutaye we unsengere aho twaba turi haziko dutetse ubusombe butagira n'umunyu butagira nico tubukoza ati mama naho turari ibijyangunzu kuba ariko baratwumviriza ibijyangunzu n'indya zitabaho indya n'ingurube uziyihaye ibyinukiriza gacibyanka ega n'ingurube ishaka ibiryoshe ati mama naho turya ibijyangunzu mama nsengere nkure je nzokugurira igitenge papa naho atampuza kugurira nzokugurira ikirato nyamba shetani yumvise ivyo nyene acaragwara carapfa sigarana intuntu casigarana ko mu mugongo urumva ugira kabiri yamutwaye ntazi ko yamushiriye nyamugore yo ndagwari hahamuka uwo mwana yapfuye ngandaye nkiyumvamwe ko yukumenga yoba yagarutse ninjiye mu nzu kamenga ari mu nzu nawe igihe kimwe narafashe ikiragarira no kuvuga ikibabi c'inkaratusi nibaza ngo yoba tunye mu ipempe ry'inzu candajana nyaruragarira ndarujana bibasha no bigereranya gute narafashe urwo ruragarira niyumva ngo nyine yukumenga uwo mwana yagarutse atunye mu ipempe ry'inzu candajana nyaruragarira muri nyapempe ry'inzu ni ngo kugira numve yuko yocagira ngo hema ngo reka naje numva ntawe uvuze ndavuga ati mana none uyu mwana wanje gamana je kwanguma ku mutwe none nje nzoba uwande aho mehetse kandi mu mugongo uwundi urumva ko se yamutwaye ndagwari hahamuka iyo nzu mpava ndayomokamwo ndayivamwo nja kuba ku mugenzi kandi abantu ntibamenya ko ari yomba kuko nahengera saa 2 y'ijoro nkaca ngenda ntwaye utwo natetse kugira uwo mugenzi amfashe kurya numve ko no dutamira harageze igihe mbona ivyisi birandambiye yemwe hajya mwumva abantu biyahuye bagasiga banditse igihete ngo nabonye ivyisi vyandambiye je narageze ivyisi bindambira ndavuga nticengira nomoke ni igisagara ca Bujumbura nzoze ndabaza mu gisagara ca Bujumbura mu natari kinini Kozo urabaza ngo umugabo wanje yitwa Jamari ngo yagiye antwaye umwana ubwo uwo muronka ryari uwo muntu ko bamuguhiye indanzi mugaje nabiteguye uko narafashe ndakorera udufaranga ndaronka gatike
ndafata agatoki kari kamye mu kinogo twimvyemwo ubudongo turondera iyo nzu ndakikorera ndagenda no kwibarabara ndategera duca tumanukana n'abanyarumonge bari baduze ku manza baba banyi tubana hafi muhira mugaba baba mu Rumonge tumanukanye duca dusanga Muramvya imodoka zose bazihagaritse abasaya ngo bariko barasana n'abasirikare b'igihugu ico gihe babita basaya kubo baba bariko baratwumviriza nibaza ko ataco vyica kuko ico gihe carabayeho babita basaya duca dushikiraho kuva saa 3 gushika saa 10 ibarabara niho gihuguruko urazi intambara nagize narinzi ngo nizeye umuntu tubana hafi yakorera kuri Garadinoro kuko yamayambwiye ati je umanutse uzonsanga kuri Garadinoro ncuruza imikate nzoca ndakubona narinzi ngo niwaza kunyereka kwa musazanje naho niho nzoba rero ndose ndanzi yuwo mugabo iyo yanyomokaniye umwana saa 10 duha imodoka ihagurutse twagize turashikaho kuri Garadinoro dusanga wa muntu nizeye ngo niwe azonyereka musazanje haba musazanje nawe amfashe kurondera uwo mugabo iyo yanyomokaniye umwana dusanga uwo muntu yanuye imikate yitahiye kuruhuka baba Nyarumonge bati none gasira ko twagora niwe Muramvya none muri iki gisagara ubyifatamwa gute ni umwana mu mugongo nije ntavyonse atendereyo shasira hitamwo uze tujani wacu mu Rumonge ivyo kuza kuraba uwo mugabo navyo uzobipange mu nyuma nimbaga yemwe jengira nje mu Rumonge ataho nateguye ngo basi turigiriye umutima takugenda bivyabaye ukunyene nene mondendera ndaje ndiyumviriye aho ndiko ndabatererekeza kano twaragiye dushika muri ville bo nibo bari bahazijeho naho narinzi duca dusanga imana yabitse ibibanza bitatu ku modoka y'Inyarumonge aho hari nka saa 12 n'inusishira saa 1 ikibanza ciwanje nicuwo mugore nicuwo mugabo turaja mu Rumonge ntari bwajeyo camara y'amezi abiri ayo mezi abiri ndayabamwo ni kuvuga rero ncamaguye gatoyi narahavuye ndaronka itike kuko bahavuye bampa gatahe kugira nze ndadandaza ndonke agatike kazonjana i Bujumbura ndondera uwo mugabo uwo mugabo shitse kwa musazanje yaranjanye ati burya ndahaza Bamucikije ati ngo tugende ngishika ntitwaciye tugenda twagiye bukeye dushitse ibara riragwa wa mugore niwe yamparika agira arambona asanga dusa na wa mwana umwana ngo agira aratubona aca yihuta kubona inaruma ariwe musazanje kuko yama yahaciyemo hagatumbura jewe yari yaranyibagiye yaramumaranye y'imyaka 4 sinzi ukuntu ndavye ngo he na mama bari kumwe ngo yongo mama ngo Odrika ariho ari karambaza umwe musaza we yapfa ni Odrike mwana yarapfuye ngo he na Claudine ni wa undi mpetse kirabigitangaza muri yo site ngo mama ngo none nze guhamagara mama ari kabwira mukase ntego genda muhamagara ariruka mu rupangi y'umugore ari naravyumva ivyo ari karamubwira ngo mama ngo reka muyombazananye na mama ngo ngurabe baca baragigimuka abo bagore bari kumwe n'uwo mugore baraza araturamutsa umugore ndamuraba mbona ni kagufiya ndavuga ni mbega imuno umugore yamushimye iki ku mutima ndabivugira ku mutima no kuvuga ncamaguye uwo mugabo yararizamu yari yamaze kuja kwizamu arambwira ati ndabona uri nyina w'umwana asagaseseshwa rumurati mugabo ati nukuri ati je umbabarira umugabo wawe yarampenza ambwira ko ari umusore ati uyu mwana yampenze yuko ngo aramukobwa yatwajinda ngo aca rero ngo abona yo bagorewe kwa inakuru ngo uwo mukobwa yamutwaje kwinda nawe yaca yigira ku wundi mugabo ngo none nico gituma ngo yaciye amunzanira ngo mbabarire je sinagutwaye umugabo ibintu nk'ivyo numva rero mupfaso ntije ikintu kinzanye ni Nadine wanje ni ambara nibaguha impuzu wambaruze tugende ndiko mbwira wa mwana wanje ngo
ngo yantumutwara se wiwe atari hari ngo azoze cyo ngo ararizamu ngo uzogaruke cyo kumutora. Vyarabaye birebire, uwo mugabo atashe bukeye yaramubwiye inkuru yarayibaye, aca nzamubona mu masaha ataramunzaniye yo mutaga, nyamugabo aramunsanza kwa musaza nje kuko yarahazi. Twari tuzi ngo duhava tujayo tumucikiriza ataraja kuri nyazamu. Gatoyi rero ishengera sengeramwo, nsanga yaragize ubugeni, nsanga vyarakomeye. Wa mugora caritwara ati wa mugabo mwanshingira ko yemwe mukavuga ngo turahezagiranye, ati ngo umugore yamanukanye n'umwana mu mugongo nibirebire. Nza numva abantu mnyeko zanga bashingana haye 12 n'abandi badamu 2 bakoranye. Nja mu rukinja kuburana, barambaza ngo mufaso ngo umugabo ngo n'umugabo wawe nije nyene n'umugabo wanje kuko twavyaranye abana 3 ngo wamushinga ntahewe Jamari ngo uyu n'umugore wawe. Arabanza arahakana ngo je ngo vyuwo ntavyonzi, ndabira mu mbavu gatwaye twicaranye gutya nyene ngo vyuyu ntavyonzi. Ngo burera ikintu kigira kihabe ngo genda uzana uriya mwana ngo niyaza mwihakana ko atari nyina ngo wamugo ngo duca tukwitwarira uzobura igisuma waje kwiba umwana. Ndibuka amagorwa twagoranwe muganza mbona aranyihakanye ngo ivyiwe ntavyonzi. Umwe bararaba ubangutse nkuko kwawe nabonye urabangutse ngo genda tuzanira uriya mwana ngo twumve ivyiwe. Nyamba nyamugabo yari yumviriye ati urya mwana ntashobora kumwihakana aramuzi. Nza numva babwiye ngo reka tubisubiremwo, ngo yego tubisubiremwo, ngo jama ngo vuga ijambo ry'ubugabo nyene ngo dukure ku nzira ngo uvuga ingene biri. Ngo yego n'umugore wanje Yesu adufashe. Baca barambaza ngo madamu nisabwe, aho nariko ndarira nkuko nyene ngo twagomba tubwire ngo ibi bintu ngo vyajamari ngo ningene ngo vyagenze ngo kugira mu vyara nabo bana bose. Ndababwira kuva ku ntango y'ingene yancikije kujya natanguye kubivuga. Bati Jama nawe tugomba tukubaze ingene wiyumviriye kumuheba ukamuta. Shetani arafise ubwese korobanya kubahwa n'ukuri buhambaye. Aca muja mu mutima, aca babwira ngo uyu mugore ngo yarasumaganye ngo aji wabo ngo azana ibitega, ngo ivyo bitega bishira mu nzu ngo twari tubamwo ngo yaho bita mu Kibogoye, ngo biratangura birarya abantu bo ku gatumba ko hakurya yaho tuba. Ngo imivyimba ngo yari imaze kubine ngo bayizana mu gitondo mu nderuzo ngo bagaca badodora ngo Jama ngo kurura ngo twaba tukiryamye ngo mvyutse ngo nkasanga abantu ngo baranyagara mu rugo ngo ninderu ziryamye mu wapfuye ngo yarayapfuye. Ngo uyu mugore wawe ngo umurozi ngo dukeneye yuko ngo mu muhamba ngo uyu muntu wacu ngo muri 2. Ngo umugore nawe ngo aho kumumfasha ngo kugira ngo tuze kumwimbira ngo sinamenya niyo yaciye agaca yiyirukira. Muntu w'Imana nabariko baratwumviriza, jewe ndagira intuntu nanje ntazi uburozi ngene bumeze, ari kugira yiregura imbere yabo barongozi b'iryo shengero yasengeramwo. Ndatuntura intuntu iranyica. Abo barongozi baravuga bati ivyo nyene niko vyabaye Gajama ngo maze kubona imivyimbi bayi neje naciye ndamuta ndigira. Imana dufashe. Abo badamu barimo barampoza baravuga bati mama Nadine ati hangane ibintu birafise intango bikagira n'iherezo. Jewe ico vyakoze barandungitse bambwira bati Jama ubu rero tugira tubitohoza ibi bintu nibiherera ngaha, uremeye kuzoduha igitoro kituduga na ruguru gutohoza ivyo bintu. Arahora ati madamu ntisabwe banyakubahwa, ati wewe taho usubiraho watsindaruha kwa musazawe ntegome, ati urindire mu ndwi 2 tuzoba twabitohoje tuzoguhinyisha. Ati kandi wewe Jamari nyene ati ni umudugana mu Cibitoki kuko naba mu Cibitoki nawe akaba kumutakura. Ati kandi kwa murya n'ugwara, ati urabona ibara. Iyumvire nshuti yanje guhekwa kwikinga n'umuntu ahejeje kukwihakana. Imana dufashe. Nukuvuga ncamaguye nararindiriye izo ndwi 2
ko bampinyisha ndabura mpava nditwara ntimumbwira ingene byagenze jewe iryo bararibishe rimveko baca bambwira bati uragaruka ejo twamutumye ko ndasubira ndagaruka bukeye turahahurira na wa mugabo baca bambwira iryo bancuriye bati madame ntisabwe banyakubahwa ati twaratohoje dusanga umugabo wawe n'umubeshi ngo bwa mbere yatubeshe ko umwana muzanye kubwuko arerewe kwa inakuru ari umukobwa yatwaje inda ibintu nk'ivyo ati ivyo turavyakira ati tuza tubona nawe uraje uhetse n'uwundi uvuga n'uwundi ko yapfuye kandi bose arabiwe ati tusanga ibi bintu vyose yakudendereje n'ububeshi ati none rero madame wifuza iki ni jewe ico nipfuza n'amakana kanje nibisigaye vyose je navyo nkinezwe ni nta gitenge ndi bumusabe kuko nta mpuzu ziwe menyereye ntimana izonyambika hanyuma ngo nta mwana wanje ndamuha ngo aza kumumwa mu bushatsi bari mw'idini ngo rivuga ngo hariho umurongo uvuga yuko ngo ata muntu yemerewe kwimwesha umushatsi ari umwana w'umukobwa uwo murongo Jesi nashishikaye kuwurondera ngo ndawurabe imishatsi uwo mwana yaheruka umushatsi na mumoya nkimufise wari warabenje waratukuye rero ncamaguye gatoyi nca ndagumi Bujumbura kwa musaza nje nanje mana data rugira byose ivyo nabivuze nshitse mwibarabara riraho mvuye aho hantu ndakiriza ikiganza hejuru nti mana data rugira byose nye nimbabazi ni jewe namanutse mfise intuntu y'umwana naraye mbuze none naje mu gisagara kurondera uwo nawe se yantwaye nubu rero mana ndabikweretse ibi bintu ntiwemere ko nduga igitega je ntatahanye umwana wanje ninkaramuka nduzi igitega umwana wanje ntamutahanye nindagahanwa n'ukuri uzoburi imana hajya iyo utaratati hatitira imana kandi ari ishoboye byose ntuburabona nca ndagumi Bujumbura imana ico nshimira imana mu kumutanguza ishure ari mutanguza hafi yahomba naraperereje nyene ndaperereza hanu yamutanguje ishure mpava ndahamenya ncamaguye gatoyi mu kumwiba namwivye nyene aho kwishure ndamwiba kuko naraje kwishure nkabwira umwigisha nti burya ndi mama Nadine aramuhamagara Nadine uyu ni mama wawe ego ni mama sawa kumbe nimvo yukugira ngo tumenyerane n'umwigisha tumenyerane n'umwana mu kumwiba namwivye ndamukura aho kwishure naragategereye katarashika kwishure nca ndagakatisha ndakabwira nti ngoma je kugugurira impuzu ndakugurire n'ibirato ucugaruka kwishure tuduze rero uwo mwana yibaza imodoka irikira tudemana muri aya mabarabara ya Bugarama ya hehe yibaza ngo turiko turasubira kwishure kumbe turiko turataha igitega muhira imana yahabwa icubahiro kitagabanije Yesu nashimwe nukuvuga intuntu rero kitangura kugabanuka amaze kubona uwo mwana hama rero Yesu nawe ahava ampa akazi muri ninde imaze kubona ndose uwo mwana iti sira wanje ntizabwe ntuzobura ico ugaburira uwo mwana ntuzobura ico wambika uwo mwana ngira ndaguha igikorwa cukukora muri ninde ireganya kugira imana ndondogo iyo vyavuye niyo vyaciye mu kugira ndonke ninde naho vyoba birebire aho ndacamaguye ubu rero ndamahoro kakazuka ivyumba bibiri yansigamwo yo navuye ndayunguza ubu mba munzi kwiye y'ivyumba 5 n'igikoni kiri ku ivyumba 2 Yesu nashimwe nukuri rero ivy'Imana yankoreye ni byinshi numva ntaho bivuga ngo ndabimare ubu ndamahoro mbere harageze igihe ndagura n'amatongo Yesu aranshoboza ndagura amatongo kaga parasere narimwo kinzu ntagira inyuma nshikigoni ntagira hepfo no haruguru ahava nshoboza kugura itongo ubu ndarima ntarinze kwambamba ntarinze kuberabera mbere ubu rero arega sigaye azariho nkamutekerera narahavuye agakiza karagumye karancokeramo karamvyibusha mpava numva ndamuhariye ndatahura ko ari shetani yamukoresheje ubaje n'ukuri kutagabanije yemwe ndamutekerera mugabe ikintu tudahurizako yemwe mana dusenga tutabona kuvuga ngo hari akajumpu yonsa bamuca muvyumva abantu mukuze jewe ndamubwira ntumugore wawe mwahanye impeta arahari ehe rero jewe ndagufungurira udufungurwa two mu nkono hameje aho bukera ni naronko two ngutekerera nzogutekerera uheza ko kajumbu ko mu bundi buryo muca muvyumva ute ko karondera kuriya mwahanye impeta
inkuru rero mfise n'intahe mfise zobizo nayo ibisigaye ntitwopfa hano. Hanyuma rero nkaba ndabashimiye kubona mwahagurutse mukava mu gisagara ca Bujumbura mukadusanga ino Igitega kuza kutubaza ivy'Imana yadukoreye no kuri Imana bampera umugisha. Ego bakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV muriko murakurikirana intahe ya Ansire, twagomba kubamenyesha yuko igice ca mbere c'intahe kigarukiye hano. Subscribe canke share kuri channel yacu birakenewe kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze mukomeze kubironka bitagoranye ku muntu ryo bari ryo rya mbere. Hama nimba hari akabazo mushobora kuba mufise kubw'intahe ya Ansire, twababwira yuko mutumenyesha muri comment kugira ngo ubutaha muze mu bironkere inyishu. Igice kizokurikira mukomeze gudukurikirana kuri channel yacu muzokibona ni misi yose kuwa mbere isaha zitandatu z'ijoro no kuwa kane isaha zitandatu z'ijoro ku masaha yo mu Burundi. Murakoze.